Shalom shalom mwese ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Ndabipfuza igitondo ciza, abandi umugoroba mwiza. Wewe uriko uradukurikirana ndaguhaye ikaze mu kiganiro impemburo y'ubuzima ugiye gushikirizwa na jewe Steve Irakoze. Nishimiye cyane kongera kuvyuka ndi muzima, kandi nawe ndazi wishimiye cyane kuba uvyutse bikemera. Hariho benshi bavyutse ntibikunde. Numva afise umunezero, numva afise ibyishimo kubw'uwo mutahe ukomeye cyane uhoraho ampaye muri kino gitondo. Hariho benshi batashoboye kuronka no mutahe wo kuvyuka amaguru akemera yuko atambuka. Hariho benshi bavyutse umunwa ntiwemere yuko ushobora kuvuga. Hariho benshi bavyutse amaso ntiyemere kabona. Ariko jewe mfise ubuntu bwo gushima ndiho bwatumye ibi byose biriko birakora neza. Nawe kubugiriwe amahirwe yo kugurura ino audio nuko wahawe ubwo buntu bwo kongera guhumeka impemu z'abazima, ibihimba vyawe byose bikaba biriko birakora. Ivyo ni ivy'igikundiro, ivyo ni ivyo gushimira Uwiteka, ivyo ni ivyo kumva yuko turi mu buntu bwandiho kandi tunwana nawe koko. Rero uyu munsi ndakuzaniye ijambo rivuga ati humura shikama ushira amanga. Ijambo rivuga ati humura ushikame ushira amanga ni ijambo no munsi rije kugutera intege mu byo waciyemwo byose kuva mu kwa mbere kugera no munsi mu 12 itariki zibiri. Wahuye n'ibigeragezo byinshi, wahuye n'ibiguca intege byinshi, wahuye n'ibigusubiza inyuma kenshi, ariko no munsi ijambo ndakuzaniye n'ijambo rivuga ati humura ushikame ushira amanga. Guhumura ni kumva yuko ufise ituze mu mutima. Hari byinshi byagukomerekeje, hari byinshi byateye shoki mu mutima wawe, bituma wumva ukomeretse, bituma wanse babandi, bituma mu mutima wawe ushiramo akajambo uvuga ati naka ndamwanka, naka nubwo yoza agwaye sinomuhereza amazi yo kunywa. Aho oye waragize shoke. Rero humura ushikame ushira amanga, guko ibigeragezo byose waciyemo uhoraho yarahari kandi yarabizi. Guko intambara zose waciyemo ukigwanira bikanka uhoraho yarazizi kandi yarazisobanukiwe. Rero izo ntambara zose uri kuracamo, by the way, ushobora kuba uri kuraca mu ntambara z'urugo, z'uruvyaro, rw'abana, rwa tantine, rwa sobukwe, rwa nyokobukwe, mu ntambara z'amatongo. Ivyo byose ndazi birababaza, ivyo byose ndazi birakura umuntu mu kibanza yararimo kikamushira mu kindi kibanza muri kote negative. Ariko ngomba ndakubwira aho nyene muri kote negative uri kurabarizwa, aho nyene uri kuragwanira intambara, uhoraho arafise ububasha bwo kuvuga ijambo rimwe ati humura ushikame ushira amanga, ndaje kugukura muri izo kote negative abantu bose bagushizemo. Benshi ntibakuzi neza, muri societe ntibakuzi neza, mu kibano ntibakuzi neza, ndetse imbere y'abavukanye ntibakuzi neza. Ariko ndakubwira ati humura ushikame ushira amanga. Nyamba uhoraho akuzi, nyamba uhoraho akwemera. Mbega niki giteye ubwoba? Mbega niki gitumye wihebura? Mbega niki gitumye wumva wihevye? Ndakubwira ati humura ushikame ushira amanga. Harayandi mateka yawe abantu batamenye. Amateka yawe bayazi muri kote negative, bayazi muri vya bindi bibi, bayazi muri vya bindi nyene wivayangamo. Ariko harayandi mateka uhoraho yaguteguriye yo muri kote positive, yo kumenya no gutahura ico Uwiteka yakuremeye, maze ugakayangana, ugahaguruka, ukaba uw'abantu bipfuza, ukaba wawundi abantu bose bipfuza kuganira nawe. Ntaco bitwaye yuko uno munsi uri gisebo, ntaco bitwaye yuko uno munsi abantu bose bakuhojese, bagushize ku ruhande, abantu bose bumvise izina rya ngo ni Steve, ngo urya ni vya bindi vyiwe turabimenyereye. Ushobora kuba bumva yuko babimenyereye, ariko hari utamenyerwa ari muri wewe. Nyamba waramenye uhoraho ntamenyerwa muri wewe. Niyo mpamvu ndakubwira ati humura ushikame ushira amanga. Ivyo byose uhoraho ashobora kubihindura mu isaha imwe. Uno munsi rero urifise amasezerano uhoraho yasezeranye nawe, ufise ibyo yasezeranye nawe mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, gushika muri uku kwa 12, ariko ukaba ubona bitarasoza, kandi ufise isezerano yuko uno mwaka utazohera atakugendereye cyangwa atakugiriye neza. Rero ukumva umengo uraburanya uhoraho, ukumva umengo uridodomba, ukumva umengo uri kure y'ivyizigiro vyandiho. Ariko ndakubwira ati rema humura, no hanyuma ya zero uhoraho aragirane
arakora. Niyo mpamvu ndakubwiye ati humura ushikame ushira amanga, hari ico Uwiteka agomba kugukorera uyu munsi, hari ico Uwiteka agomba kuvugana nawe uyu munsi, hari ico Uwiteka agomba gukora imbere y'abasi bawe, hari ico Uwiteka agomba gukora imbere ya babandi bose baguca intege, hari ico Uwiteka agomba gukora imbere ya babandi bagukritika, hari ico Uhoraho agomba gukora imbere ya babandi bavuga ati ntibizokunda, hari ico Uhoraho agomba gukora imbere ya babandi bavuga ati ntaco uzovamwo, hari ico Uhoraho agomba gukora imbere ya babandi bavuga yuko ata jambo ufise. Aho nyene bavuze yuko ata jambo ufise niho ugiye guhagurukira ukagira ijambo. Aho nyene bavuze ati ntaco uzovamwo niho ugiye guhaguruka bakabona yuko hari ico Uwiteka yavuganye nawe. Rero ndagomba uyu munsi wumve yuko uremye kandi ushikamye ushize amanga, kuko hari ico Uwiteka yavuganye nawe, hari ico Uwiteka yavuganye nawe atavuganye n'abarya basi bawe, hari ico Uwiteka yavuganye nawe atavuganye n'urya mudeje agukritika ku kazi, hari ico Uwiteka yavuganye nawe igihe wagenda kudandaza, hari ico Uwiteka yavugana nawe igihe wahitamwo korora, hari ico Uwiteka yavuganye nawe igihe wahitamwo kuja kurima, hari ico Uwiteka yavuganye nawe igihe wagenda kuba muri urwo rugo, hari ico Uwiteka yavuganye nawe igihe watumbera ujya mukobwa ukamupropoza mukabana, hari ico Uwiteka yavuganye nawe igihe watwarinda ukavyara umwana, nubwo ubona ari mu bitaro, nubwo ubona wihebuye, nubwo ubona intambara ari nyinshi ku bugingo bwiwe, hari ico Uwiteka yavuganye nawe muri kijya gihe. Rero ndagomba ico yavuganye nawe wumve yuko uhumuye ushikamye ushize amanga, kuko ivyo yasezeranye nawe n'ivyo yavuganye nawe arahari kugira ngo arinde ijambo ryiwe, kandi arahari kugira ngo ashitse ivyo yasezeranye nawe. Ndagushimira wewe wumvise ino audio, ndagushimira wewe wumvise rino jambo, wumve wikubite ku mutima uvuga ati data hari ico wavuganye nanje. Nyamba wibutse ico yavuganye nawe, ndagomba ntugende utavuze amen, ndagomba ntugende utavuze ati data ndagushimira ko hari ico wavuganye nanje. Wewe wumva yuko hari ico wavuganye n'Uhoraho, ndagomba wumve yuko ufise ico wobwira bene data, wumve yuko ufise intahe, wumve yuko ufise ishimwe. Rero ntabatebeje, reka dufashanye n'iri sengesho, isengesho ry'umunsi ry'impemburo y'ubuzima. Wumve yuko ndi hari kumwe nawe, kandi wumve yuko Uhoraho agiye kukuyobora muri zino nzira, kandi wumve yuko ukwiye guhumura kandi ushikamye ushize amanga. Data rero urahambaye uragororotse, ndagushimiye kubwira ijambo, niwe wururutse urabwira Yosuwa ngo humura ushikame ushire amanga, nzobana nawe muri runo rugendo, nzoguha ububasha bwo gushikana Abisirayeli mu gihugu c'isezerano. Rwose kandi warabikoze, twarabibonye, wagiye umugwanira intambara nyinshi. Ndagushimiye El Shaddai, ndagushimiye rero kubw'iki gitondo, ndagushimiye no kubw'uwo mugoroba. Data mwiza, abantu bawe wabashizeko, reka ubagirire neza, reka ubahe guhumura no gushikama no gushira amanga mu vyariko birawe bagwanya vyose, mu vyariko bibasubiza inyuma vyose. Ndabihagaritse, ubahe kubagwanirira kandi ubahe gusabana nabo, kandi ubahe kuba mu buntu bwawe, ubuntu bwawe bwuzura imitima yabo. Ahasigaye ucubagirira neza. Abagwaye ndabatuye ko gukira, abariko baradendebukirwa mu vy'agakiza ubongera imbaraga n'inkomezi. Ahasigaye ucutugirira neza twese, byose ndabisenze nizeye ko ubikoze mu izina ry'uwaducunga umwami wacu Mesiya, amen. Ndabakunda, Uwiteka abahezagire cane rwose. Nyamba ino audio igufashije, ntugende utayisangishe mugenzi wawe, kandi ntugende utavuze amen. Uhoraho abahezagire. Iyo uvuze amen, biduhereza imbaraga n'inkomezi zo gutegura irindi jambo tuzovyukira kejo mu gatondo. Shalom shalom.